mugenzi wanje hari amabanga anyegejwe. Iyo umuntu acumuye satani acamurega ku Mana. Uragabanutse ibanga wa musore, uragabanutse ibanga satani yagutwenge. Uragabanutse ibanga wa musore, uragabanutse ibanga satani yagutwenge. Akarorero keza, Itanguriro 3:8 kugeza ku murongo w'10 haravuga ati: bumva ijwi ry'Uhoraho Imana igendagenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku mugoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti vyo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. 9. Uhoraho Imana ihamagara uwo muntu aramubaza ati Urihehe. 10. Aramwishura ati numvise ijwi ryawe mwitongo ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Dhambi litaka mwanadamu na Mungu wate, ndiyo maana ilimshawishi Adamu ajifiche, lakini Mungu wa upendo alimuita Adamu. Kwa sauti ya upole alimuita Adamu.